Tuvugane rero mapashwa ya Mkristo kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Ibintu umukristo asabwa kuri mugenzi we, ku mubanyi wiwe, bivana na tradiction, bivana n'ingene bahinyanyuye, ariko nuko Bibiri bitubwira. Nasanze ubwanje ari bitatu nyamukuru ni bitatu. Hatangura imbabazi, hakaza urukundo, hakaza no kumusengera. Data aduha umugisha. Iyi ni sije nziza cyane kandi ifashe umutima wanje cyane, dusomye muri Yuda. Turagenda dusoma ivyanditswe, sinzi ko twobanza tugasoma tugaheza canke reka turabe ingene tuza kubigenza. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Iyo yari indamukanyo ya Yuda. Ni Yuda igice ca mbere ku murongo wa 2. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Urumva ko ivyo bintu bijanye: imbabazi, amahoro, urukundo bigwire muri mwebwe. Iyo yari indamukanyo ya Yuda yandika igitabo ciwe. Muri tugiye tugasoma muri Yohana, reka turabe Yohana wa kabiri, igitabo canditswe icete canditswe na Yohana kabiri ku murongo wa 3, igice ca 3 ku murongo wa 17. Naho nyene haratubwira ati: ariko ufise ibintu vyo mw'isi akabona mwene data wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uyo, mbega ugukunda Imana koguma muri we gute? Twongeye tugasoma, hariyo irindi jambo rivuga ati: hahigwa abagira imbabazi kuko ari bo bazozigirirwa. Twongeye tugasoma muri rya sengesho Kristo yabwira abigishwa biwe muri Matayo 6, duhereye ku murongo wa 5, niho bavuga indanzi y'ijambo ari gusenga. Ariko reka dusome ku bivuga ivy'imbabazi, dutangure ku murongo wa 13. Ati: kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko dukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ivyawe ibihe bidashira. Amen. Ku murongo wa 14 hakaca havuga ati: kuko nimwaharira abantu ivyaha vyabo, na so mw'ijuru azobaharira namwe. Ariko nimutaharira abantu ivyaha vyabo, na so nawe nazobaharira ivyaha vyabo. Bisigurwa yuko udahariye udaharigwa, utababariye mwene so nawe Imana nizokubabarira. Niko Bibiri ibitubwiye. Kandi mwiribuka, imbabazi ni ikintu gikomeye cyane, kuko honyine nasanze mu rugo kugira tubane n'abo twubakanye, tubane mbese n'abana bacu ubwabo, tubane n'ababanyi bacu badukikuje, bisaba imbabazi. Tubabarire batarenze kudusaba imbabazi. Hari umuntu aca ashaka kugara ati: naje atazinsabye sindazimuha. Ibuka Bibiri tubwiye gute ngaha ku murongo wa 15, Matayo 6:15 havuze ati: ariko nimutaharira abantu ivyaha vyabo, na so nawe nazobaharira ivyaha vyanyu. Guharirwa cumenye yuko ari condition, nukuba warahariye abandi.
kugira imana igukureko icyaha nuko nawe uba warababariye. Yesu aduha umugisha. Udahariye mwene so ntuzoharirwa, niko Bibiliya itubwiye. Ni kondisiyo sine kwa none, ni itegeko bisaba guharira. Guharira ko mu mutima, kandi ibintu byo kwivugisha, ni uguharira ko mu mutima. Mfise experience muri ico kintu, sinzi ko nokibabwira. Igihe kimwe umuntu yarigeze kuncumurako, ancumuyeko haraheze imyaka itari mike cyane, itari mike pe, irarenga nka 17. Ico gihe uwo muntu ancumuyeko ndiremesha nije ndamuhariye, koko numva ko ndamuhariye muri uwo mwanya, mbese ndatura ndumva ko bimvuyemo. Ingorane nagize si yindi, ndamuravye nkamubona gusa naca numva umutima mubi, camenya yuko ntamuhariye mu mutima. Ico nakoze, kuko yari umuntu w'Imana, ca ndamuhamagara, turicara, ndamubwira n'ukuri, burya warancumuyeko kandi byarambabaje. Nawe aransigurira, sanga Imana ni nziza, Satani niwe mubi. Rero bene data, duharirane byo mu mutima, byo mu mutima, apana ibintu vya feke. Oya, duharire. Nitwaharira abandi, Imana izoduharira. Mugenzi wawe ninde nujya mukorana? Mugenzi wawe ninde nujya muhuriye no kuri gare, muhuriye no mu modoka? None nturushobora kuba uri mu modoka umuntu akagukandagira atabishatse? Ibyo birashika. None byoca bigenda gute? No kumuharira. Uyo niwe mugenzi wawe, uwo niwe mubanyi wawe. Ugasanga yaciriye aho gucira amate, agaca atwarwa n'umuyaga akagushikira. Umva byoroshe? Igihe kimwe nariko ndagira experience, vyarambaye ko ndagira experience ndiga ibyagiye bimbako. Igihe kimwe narugaye umuryango ndifyonda, ndababara, ndihangana, nashobora no kurira kabisa, ndihangana. Kubera iki? Ari je ndavyigiriye. Ariko undi munsi umwana amfyonda, sinzi ko yamwandagiye, sinzi ko, ariko yarankoreye akantu kambabaza. Dayeri ngo yafyonze n'umuryango. Ntimugire ngo vyabaye nkuko nigiriye. Kubera iki ntamubabariye ubwo nyene? Kandi naje ubwanje naravyifyonze, mfyonda intoki. None ko ntikubise, kubera iki nakubise umwana? Subiye ndavyiyumvira, sanga Satani ni umugome. Isahani uyu munsi umukozi ashoboye kuyimena. Ndakunda Imana, yaturemye gutandukanye. Hari ba databuja, hari ba mabuja. Isahani imenetse egare amafaranga avuye ku mushahara w'umukozi. Nibyo. None wewe mu vyo ukora, uyu munsi bakakwinjirana bakakwiba ordinateri, bakakwiba ivyo ukoresha, none twosha tukuruhishe? Tukurihishe? Tubwire Imana ikurihishe? Ariko tubabarirane. Iyo navuga ko ari amazi abize. Tubabarirane. Ni amazi abize. Tubabarirane.
twamara kubabarirana tukababarira abo duturanye, abo turi kumwe, tugaca twongera ko urukundo, kuko n'urukundo Kristo yararuvuze ko. Reka dusome aho Kristo yavuze ku rukundo. Yavuze ku rukundo kuko yavuze ati nimutakunda bagenzi banyu. Sawa, reka dusome muri Yohana, mu cete cyanditswe na Yohana, icete cya mbere mu gice cya 4 ku murongo wa 16 haravuga ati natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Tubandanije gatoyi cyangwa dusubiye hejuru gatoyi, haravuga ati muri mu cete cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 4 ku murongo wa 8 haravuga ati udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Murumva ko Imana yacu ni urukundo. Ni ukuvuga udakunze abandi, udakunze mwene so, Bibiliya ubwayo iravuga ati udakunda mwene se ni umwicanyi, utamukunze uri umwicanyi. Iyo ni Bibiliya, nta bintu byo kwivugisha ngo ngwiki, ni Bibiliya. Mukunde. Kandi rero ntushobora gukunda umuntu utaraharira, urabyumva? Niba mara kubiza amazi uca utereramo ifu cyangwa ugashyiramo umuceri, ikaba indya iryoshye. Imbabazi nizo zitangura imbere y'urukundo. Uramukunda wamaze kumuharira, ukamuharira kandi ukamukunda, urumva byose birajyana. Nicyo gituma burya umuntu ukunda uzushaka ubyirabeko, uzushaka ubyirabeko, ça c'est sûr, uzushaka ubyirabeko. Burya ukunda umuntu biroroshye kumuharira, biroroshye kumuharira. Nicyo gituma mu rugo dushaka kugira urukundo, kugira bitworohere kubana nabo twubakanye, nabo dutunze, bitworohere kubana nabo. Yesu nabahezagire cyane. Mwese iyo muri tugire urukundo. Niho hajya Bibiliya isubira ikavuga ku muntu yavuze gute. Ingenda basomere, yavuze muri Yohana, icete cyanditswe na Yohana, icete cya 2 cyanditswe na Yohana ku gice cyaho 3 ku murongo wa 17 haravuga ati ariko ufise ibintu byo mu isi akabona mwene data wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uyo, mbega ugukunda Imana koguma muri we gute? Wewe urafise ibintu, uwundi afise ibyahajije, aje kukubwira ati mwene data nukuri jewe bimeze kuriya, mubwira ati genda wihangane, akubwira agatiro keza kandi ufise icyo uri kumufashisha. Jesi nibaza ko ari urukundo. Ndacumubwira ngo pfukama ndagusengere, ngo reka dusenge, ugasenga hanyuma akagenda uko. Imana ni nyabuntu. Ubu turiko turavugana iracari ku ntebe y'imbabazi. Imbabazi zayo ni gratuit, ni ku buntu, pfa kwatura. Nasanze burya Satani naho adatega, uzi yuko umuntu ashoboye kuza gusaba umunyu usigaranye kunyu gato cyane, gake, hanyuma ukaca wumva ijwi rikubwira ati mwimisha n'akari ni gake, aramubwira ati genda nukuri na confise.
yamara gushika hariya mpwemu w'Imana ugiriwe ubuntu akagucanira ati ariko narifise gakeyi, garuka ndaguheko. Satani ni umugome. Rero bisaba yuko tuguma twiyobara. Uri usenga, senga mukuri, senga mukuri, ufise izo mbabazi, ufise n'urwo rukundo. Ntuzombwira ngo uri umukozi w'Imana, ntuzombwira ngo uri igitangaza, nivyo Kristo yavuze atavyo ukora. Gira imbabazi, gira urukundo kuri bene so, unabasengere. Urumva ica gatatu cari gusenga. Twamaze gushira amazi ku ziko, twagize imbabazi, arabize, dushizemwo umuceri, ari urwo rukundo, duciye dushiramo n'akunyu. Amasengesho Yesu abaho umugisha, duciye dushiramo n'akunyu. Umva tutaza kurya indya ziryoshe. Rero ntushobora gusengera umuntu udakunda, ntushobora gusengera umuntu udakunda, ntibikunda. Mugirire imbabazi, muharire. Nta cyaha kitari cyo guharirwa, nta gihari, nta cyaha kitari cyo guharirwa. Nta na kimwe. Kandi uciye ushirako n'urukundo bigenda neza. Waca umusengera, ikaba ingiro iryoshe cyane. Umuntu uzoshake uvyirabeko, burya usenga uba uriko wiyegereza Imana cyane. Umuntu rero nkaje navuga ati jewe sengera umuntu kenshi, imbabazi, ndasabye imbabazi, murumva ko ari akagripe. Rero nihe ko akarorero jewe, hariyo abantu usanga turi kumwe kenshi cyane, nabo tutari kumwe ugasanga kenshi turavugana ku telefone. Bice bituma tuguma turi abagenzi. Niko Imana imeze. Ushobora kumbwira uyu munsi ati jewe nukuri haraheze imyaka 12 nari umusenzi akomeye, nari meze uku, ni byiza. Ariko uko usenga niko wiyunga n'Imana. Nk'ubu utangura uyu munsi nkasengera Virginia, nkamusengera, nzosanga narakunze Virginia mu rwego rwo hejuru. Yarangiye mu mutima, nkamubwira urukundo rw'Imana. Cyane umuntu mubonana kenshi ugasanga niwe muri kumwe mu bikorwa ukora kenshi, mwirigwana, kandi ukabonana umuntu mwiza nta ngorane, uzosanga waramukunze cyane. Niko n'Imana yacu imeze. Uyegereye cyane iragukunda cyane, ukayikunda cyane, ikakwibira amabanga, kuko we nta banga ufise ku Mana, yo yizi byose. Rero nuko Yesu aduhane.